Ndabaramukije bene data, amahoro ya Yesu Kristo nabane namwe mwese aho mutumbereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasuye gushimira Imana data kubw'umuntu ingiriye kugira ngo nongere kuronka umwanya kugira ngo nganire namwe ijambo ryayo. Reka dusenge. Gitandara c'ubugingo Yesu, turagushimiye kuko uyu mwanya ari wowe utanze. None turi imbere yawe, ndashaka ngo ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukwane natwe, kandi imigabo yose ya wa mubi isenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndashaka ngo umfashe unshoboze abantu bawe Mana bariko barankurikira ku isi yose, ukuboko kwawe kubakore kumwe wese, umugendere nk'uko wabiteguye. Urakoze kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ugera Yesu, amen. Nashimiye Yesu rero uyu mwanya mwiza impaye, kandi nizere ko mukomeye aho muherereye ku isi yose. Nanje aho mperereye ndashima Imana. Rero dusangiye ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Luka igice ca 2, turahera hariya ku murongo wa 41, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu asigara i Yerusalemu. Uko umwaka uheze, abavyeyi biwe baja i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, baraduga nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Baheraheje ivy'iyo minsi barataha. Uwo muhungu Yesu asigara i Yerusalemu, abavyeyi biwe ntibabimenya. Ariko bibwiye yuko ari mu kigwi c'abo bagendanye, bagenda urugendo rw'umunsi wose, maze baramurondera mu nshuti no mu bo bazinanye. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamurondera. Haheze iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati, abumva kandi ababaza. Imana nihabwe icubahiro. Iyi nkuru mwari musanzwe muyizi, ariko uyu munsi Mpwemu Yera hariho ikindi yabateguriye co kubigisha muri iyi nkuru. Nk'umuvyeyi nariyumviriye umwana, nk'ubu turi kumwe n'umwana wanje tukaba twagenze urugendo canke twagiye mu munsi mukuru, hanyuma rero umwana nkamubura, ndumva ko ico bari ikibazo kininiya cane. Ariko ngaha naho biratangaje, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu yari yasigaye i Yerusalemu. Nukuvuga yuko no mu ntango y'urugendo ntibari kumwe. Igihe basubira baheje iyo migenzo yabo y'iminsi mikuru bagenda kugira i Yerusalemu, barahejeje barayikora nk'uko bisanzwe. Hanyuma hageze gusubira inyuma, Bibiliya itubwiye ngo Yesu ntiyajanye nabo, we yasigaye i Yerusalemu. Hanyuma rero bobo baca baragenda. Rero urwo rugendo rwose ngo bagenze urugendo rw'umunsi wose bene da. Urugendo rw'umunsi wose n'urugendo runini cane. Ariko aba bavyeyi biwe ngo bari ngaho bariko baragenda bakobeje n'urugendo, bakobeje baza kwirotruva, baza kusanga Yesu Kristo batari kumwe, umwana wabo batari kumwe. Umutima ho gusimba ngo baca bihumuriza bavuga ngo ngira ngo ari kumwe n'abajya bari imbere yacu. Aya majambo yanteye kwibaza cane muri uru rugendo turimwo rwo kuja mw'ijuru. Uru rugendo turimwo rwo kuja mw'ijuru bisaba ko twama turaba mwanya wose, tukaraba ko dufise ivyangombwa. Aba bantu bari neza, barakoze umunsi mukuru neza, barawuheza, kandi Yesu yari kumwe nabo. Ariko umwanya wo gusubira inyuma ntibigeze babona ko yasigaye, kandi urumva ko batasubiranye inyuma. Ngo baramurondeye, baramurondera, bamaze kubona ko vy'ukuri batamubonye,
turabona ngo babanje kwiyumvira ngo kumbure ari muri aba twajanye, murana ko turi benshi. Nama ngereranya nk'ubu tuvuge nko mu gikorane, tuvuye nko mu gikorane mw'ibarabara haba hari abantu benshi cane, ushobora nabo biyumvira ati ngira ngo ari muri bajya b'imbere. Nibisanzwe bagaca bihumuriza mu mutima ati ntaco ko ari hajya nta handi azimirira, turiko turagenda twese turi mu rugendo. Nshuti yanje mugenzi, hari ikintu Imana yanganirije muri aya majambo, arico ngomba gusangira nawe muri kano kanya. Burya nta kintu kibabaza cane nk'ukwihenda. Ukwihenda icitwa ukuri ukacita ngo sukuri, canke ikitari ukuri wowe ukagifata nk'aho ari ukuri. Ibyo bintu ni ibintu bibabaza cane kandi bigoye cane gukosora. Aba bavyeyi biwe bari bazi mu mitima ati ari muri bajya abantu, ngo twibandanirize ari hajya. Ngo baca barabandanya bibaza ngo Yesu ari kumwe nabo b'imbere, ariko siko byari bimeze bene data. Nawe ushobora kuba bimeze uko. Yesu rero yari yisigariye i Yerusalemu, ariko abavyeyi biwe bobo bakibaza ngo ari mu bantu, ari imbere yabo bari kumwe. Uko niko mu natwe mu nzira zacu za misi yose umuntu akunda kwihenda, akavuga ngo bari kumwe na Yesu, akavuga ngo Yesu ntari kure yiwe. Ariko bene data, nta kintu kibabaje nko kwihenda. Nukuri umuntu yihenda n'umuntu adatandukanye ukuri n'ukutari ukuri. N'umuntu afata ikintu kiri ukuri akagifata nk'aho atari ukuri, yafata ikintu kitari ukuri akaca acita ngo nukuri. Imana idufashe. Ukuri ni kumwe, ukuri ni Yesu Kristo. None aba bantu bari bamusize batamufise, bari bavuga ngo bariko bariyumvira ngo ari hariya kandi atari hari. Wewe mwene data uri kurankurikira, Yesu Kristo muri kumwe? Muri kumwe? Canke naho ni illusion gusa? Ubona uririmba, ukabona usenga, ukabona uri kumwe n'abandi buzuye mpwemu yera, nawe ukaca wibaza ngo nawe niko bimeze. Eka hageze igihe cy'uko umuntu wese asuzuma akaraba by'ukuri yuko ivyo we bikwiye. Haleluya. Urabe ko ivyawe vyose uza aho bitumbereye, uzi n'ingene bimeze. Ntiwicare uvuga uti ngira ngo, ntiwicare wibaza ngo ngira ngo. Aba bavyeyi bamaze umunsi wose batazi ko Yesu bari kumwe, bibaza ngo ari mu bantu imbere, ariko batabyumva, batamubona ariko bakaguma biyumvira ngo ngira ngo ari hajya. Mwene da, mbega wewe urumva Yesu muri wewe? Mbega urumva mpwemu yera muri wewe? Mbega urumva Imana muri wewe? Niba wumva utayumva muri wewe, ico ni kibazo kinini cane gikwiye kuguhangayikisha. Rondera aho watakarije, rondera Kristo Yesu aho wamutakarije. Hari benshi basubiye inyuma n'ivyo. Kera bari babuziye mpwemu yera, kera bari bakunda Imana, ariko ubu kubwo ibintu byinshi cyane byabanyoshe ntibacumba Yesu muri bo. Ariko vyatewe n'iki kubona utacumba Yesu muri wewe? Turavye imirongo twasomye aha muri Luka nyene, ku murongo igice ca 2 ku murongo wa 43 haravuga ngo baheraheje ivyo minsi mikuru barataha. Nukuvuga ngo hariho ibyo bari bamazemo iminsi, byari byabatwaye ubwenge, byari byabokifye cane. Rero ngo babiheraheje baca barataha. Nukuvuga ngo batashe novuga nti muri iyo mpwemu y'ibyo bavuyemwo, ariko yibagira ivy'umwana wiwe. Abandi ndibaza mwe wese yahitana umwana bakamutwara, ariko Mariya na Yosefu bobo ivy'umwana wabo baravyibagiye, baca baragenda. Rero inshuti yanje uri kurankurikira, Yesu utamutwaye, ni vyiza kuraba ko Yesu muri kumwe, ukabona ko mufatanye urugendo mugiye. Ariko ni utabona ko mugiye mujanye, ntuze wibaze ko hariho umunsi uzomwumva muri wewe kandi utamutwaye.
niko ndabwira bene data bashobora kuba bavukiye muri famiye zikijijwe, ugasanga umwana yakuriye mu nzu y'Imana, ugasanga umwana yakuriye muri famiye bakijijwe, akanezerwa nuko aba mu ifamiye y'abantu bakijijwe, akanezerwa nuko bamuvyurira gusenga, bamuvyurira kugenda muri Sunday school, bamuvyurira kuja kuririmba, akamanezererwa ibyo, ariko atigeze abonana na Yesu, mu ruhande rwiwe Yesu batazinanye. Ndakubwira mwene data, niba ubona biruko, ushobora kuba wibaza Yesu ngo muri kumwe kubera yuko uri muri famiye ikijijwe, ariko subira ku ntango. Yesu nutamwinjiza ntuzomufise. Genda umusange. Abavyeyi bamurondeye hose ngo baca barahindukira basubira i Yerusalemu, baca bemera gusubirayo ku ntango, basubirayo hariya bamye. Nawe mwene data, niba ubona Yesu utamumva, subira wihane, subira ugende wigishwe ivy'Imana, wugurura umutima wawe winjize Yesu. Bishoboka yuko uzi vyinshi kubera wavyumvanye abandi, ariko ndakwinginga uyu Yesu Kristo mwironderere wewe, umushitse mu bugingo bwawe, yicare mu mutima wawe, aho uja hose rero mujane. Ureke kwicara mu rusengero ngo nuko ubona abandi bose bavugishwa, ngo uryoherwe ngo uri mu ishengero rya kiroho, ngo uri mu ishengero ryemera mpemu yera, kandi nawe ubwawe Yesu utamufise. Ubu hari abantu benshi cyane bagendera mu igugu ry'abantu, ariko uyu Yesu batamufise. Imana rero idutabare, Imana idufashe mwene data, Imana igufashe. Niba uri mu rusengero, raba ko Yesu muri kumwe, raba ko Yesu mufise, raba ko Yesu mufise. Niba bitaruko, subira ku ntango, wigishwe ibyo kwihana, wakire Yesu, mwugurure mu mutima wawe, nta soni ririmwo. Ahubwo igiteye isoni ni ukwibaza ngo wowe uri mu murongo waja mu ijuru kandi utarigera uhana, utarigera umwinjiza uyo Yesu. Ico nico giteye ubwoba. Rero ndashimira Imana umwanya abavyeyi bamaze bafise ivyijiji ngo Yesu ari hariya. Ndashimira Imana ko hageze ahantu bakabona ati na hariya twibaza si yari, ngo rero tumurondere. Haleluya. Kurondera mwene da, icize Yesu yakoze nuko yabemeje ati mwariko muribaza ngo ari hari ariko si hari. Rondera rero. Ubu ni wewe nanje ho kuraba. Hariho ibyo wahora wibaza, hariho ibyo wahora wibaza mu mutima wawe, none usanze atari byo. Urondera ibyo kuri, rondera Yesu. Rondera Yesu. Aba bavyeyi baramurondeye cane, baramurondeye, ariko hose basanze atariho. Bamusanze hehe bene da? I Yerusalemu. Baramurondeye mu bagenzi, baramurondeye mu nshuti, mu bavyeyi, mu babanyi, ariko basanga si yari. Rero ngo baca barondera, tireka dusubiye turabe. Bamusanze Yerusalemu. Yerusalemu Yesu yariko arakora iki? Hariho umurongo yababwiye ngo basanze yicanye n'abigisha, ngo yicaye hagati yabo. Umwana muto yicaye hagati y'abigisha, mbega ariko aragira nawe yariko arigisha, ariko ngo yariko arabumviriza, yongera ababaza ibibazo, ngo baca baratangazwa rero n'ibyo bibazo ariko arababaza. Buriya mu bibazo niho habonekera ubwenge. Hari umuntu akubaza ikibazo, ico kibazo kikagutera kwiyumvira ikintu utari bwiyumvire. Muri ico kibazo ukabona harimo ubwenge bwinshi cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Rero Yesu yari yibereye Yerusalemu, yibereye hariya bariko barigisha, hariya bariko barasoma ijambo ry'Imana. Aca yicaramwe arababaza, kuko wewe yarabizi. Yababaza ati none uyu murongo murawutahura, ibi muravyumva, ibi bisobanura iki? Yesu nashimwe. Abavyeyi rero ngo bagiye imigambi ati reka dusubire i Yerusalemu kumbure turabe, kuko hose twabuze. Haleluya. Ese icoma nawe ugasubira i Yerusalemu, ese icoma ugasubira kuri Kristo, hahandi ari nyene, hajyari akaba ariho umusanga. Haleluya. Warajuragiritse kenshi, waragiye mu bagenzi urabura, waragiye mu miryango urabura, warazungurutse mu masengero urabura, ariko musange Yesu. Haleluya. Yesu aba mu ijambo ry'Imana, aba mu ijambo. Yesu ni jambo. Haleluya. Hariho umurongo yavuze Yesu
igihe Mariya na Yosefu bari bamubonye baciye bamubaza ati mwana wanje hariya ku murongo wa 48 ngo bamubonye baratangara ngo nyina aramubaza ati mwana wanje niki catumye utugirira utyo urabona twe na so aho twakurondereye azanye rero ya masantima y'umuvyeyi ngo mwana wanje ubu rero ageze kumenya ko ari umwana wiwe ko atari yamurondera igihe yafata urugendo agenda ko ari umwana wiwe yari afise ku mutima kubera ko yafashe urugendo abona ko batari kumwe ariko aka kantu ngo mwana wanje yarashaka kumwumvisha ati urazi ko ari je nakuvyaye nico gituma ndiko ndakurondera ndafise rezo kukurondera ni jewe njejwe kukurondera uri umwana wo mu nda yanje ati twe naso none hashaka akantu ngo twe naso kugira ngo nyene bigire pwani ninya ariko Yesu wewe ni Imana yarazi neza yuko Mariya ari igikoresho yakoresheje kugira ngo aze mw'isi ariko ubundi ni Imana Yesu ni Imana aca mubwira amajambo yarakomeye cyane arababaza ati niki catumye cabateye kundondera niki cabateye kundondera nkaho umenga ntabona neza yuko kubera uwo mwete wose mwagize wo kundondera wari uwiki aravuga ijambo rikomeye ngo ntimwari muzi yuko bikwiye komba kwa data iri ni ijambo rikomeye batoshoboye kumenya ngo ntimwari muzi ko bikwiye komba kwa data none ubundi bamusanze kwa se ko bamusanze Yerusalemu bamusanze kwa se ariko womenga byose banura ngo kwa data ni mu rusengero rw'Imana ni mu ijambo ry'Imana ntimwari muzi ko bikwiye ko mba kwa data bamusanze mu ijambo bamusanze ariko arasobanura ariko arasobanuza ni ukuvuga ngo bamusanze iwabo muri indi jambo bamusanze iwabo uyu Yesu ni umwana w'Imana Yesu ni ijambo haleluya nuko rero bamusanze yibereye iwabo bowe ntibabisobanukirwa kuko bavuze ati kubera iki twakurondeye tukakubura ubundi ati mwabitewe n'iki kundondera none mwebwe nimwe mutari muzi ko jewe ndi jambo muri indi jambo ni mwebwe mutari muzi yuko injya yanje canke iwacu ari mu ijambo ry'Imana Yesu Kristo Imana ishimwe hanyuma ngo ku murongo wa 50 ngo ntibamenya iryo jambo ababwiye byari bigoye gusobanukirwa ngo ntibabimenya ngo ntibabimenya hanyuma ngo amanukana nabo aja i Nazareti ngo yama abumvira nyina akabika ayo majambo yose mu mutima wiwe Imana ishimwe Mariya ngo abika ayo majambo Yesu yavuze mu mutima wiwe ati uyu mwana yavuze ati ntimwari muzi ko mukwiye komba kwa data none Yerusalemu niho hahindutse kwa se Imana idufashe cyane ariko mu ijambo ry'Imana niho hahindutse kwa se Imana ihabwa icubahiro rero bene data bakunzi nagomba ngo twongere tugire kwibuka uyu Yesu wewe nanje tumushire mu bugingo bwacu ntitukamurekure kandi uyu Yesu yakunda kwibera iwabo yakunda kwibera mu ijambo natwe abana b'Imana iwacu ni mwijuru kandi mwijuru njya zaho n'ijambo ry'Imana haleluya natwe twikunda kwibera iwacu hariho umuntu wese akunda kwibera iwe ni by'ukuri mpora mbona abana ngene bakunda umupira cyane umwanya wose mu matelefone baba bariko baraba umupira umwanya wose bari hanze baba bariko barakina umupira umuntu wese akunda kwibera iwe inshuti yanje we iwawe ni hehe Yesu yavuze ati ntimwari muzi ko nkwiye kwibera kwa data Imana ishimwe Imana idufashe twibere mu ijambo Imana idufashe twibere mu ijambo tuzohabonera Imana mu ijambo tuzohungukira ubwenge mu ijambo haturutira kuba ahandi hantu hose umuntu yoba Imana ishimwe rero mwene data uri kurankurikira uyu Yesu Kristo urabe ko muri kumwe
uyu Yesu urabe kuko imufise, uyu Yesu mu bugingo bwawe urabe. Niba utagifise inzara n'inyota byo gusenga, menya ngo Yesu ngira ngo ntawe uri muri wewe. Niba utafise inzara n'inyota yo kuja mu bikorane no kunezererwa ivy'Imana, aho uca umenya uti raba ninde yagiye mu kibanza ca Yesu. Murondere mwene da, rondera aho watakarije, Yesu Kristo yongera agaruke mu bugingo bwawe. Imana iduhezagire bene data mwese muriko murankurikira. Yari amajambo numva nari ngomba kuganira namwe. Hageze ko umuntu wese yisuzuma akaraba, kuko tugira dushike iwacu ni mwijuru. Wewe uzoshikana iki? Mbega ibyawe biratunganije neza? Mbega ubugingo bwawe buratunganiye Imana? Mbega wamaze imyaka myinshi ukora mbega by'ukuri Yesu muri kumwe? Aba bantu baragenze urugendo, kandi urwo rugendo ngo bari bafise iciyumvire ko Yesu bari kumwe, ariko ntibari kumwe. Uyu ni inyigisho itwigisha ingene abantu bashobora kuba imyaka n'imyaka mu bikorwa, umuntu agatama akagenda urugendo agakora akagirane, ariko Yesu ugasanga Yesu ntibari kumwe. Umwami Yesu Kristo dutabare, umwami adufashe cyane. Haleluya. Dufise Yesu atubabaye, agomba ko dushira byose neza ku murongo, kuko Yesu wacu agira shike. None mwene da, wewe uramufise? Mwene data mukozi w'Imana, urumva mpwemu yera muri wewe? Mbega Yesu hariho icyo akora muri wewe? Mbega urabona ko ubugingo bwawe bwo muri Kristo butandukanye cyane n'ubugingo butari mu Imana? Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo bazobamenyera ku byo bama. Umuntu wese nica akunda, umuntu wese icari nicagenderamwo. Wewe uri mu biki muri kano kanya? Uhora hagufashe, uhora hakugire neza, ariko usuzume ko umwana muri kumwe. Ntugende uvuga ngo ari hariya kandi atawubona, ariko tumurondere mpaka tumuronse. Tumurondere. Ukuba Mariya na Yosefu bacumukuye, barahangayitse pe, ariko Imana ishimwe kuko bahavuye bakamenya yuko batari kumwe. Ntibagumye muri uko ko kwibaza ngo ni hariho umwanya washitse baravuga ati reka tumurabe, tumukoreye ko tumurabe. Imana nihabwa icubahiro. Ndakwifuriza nawe mwene data gukanguka, guhumuka, ukava mu bitirotiro, ukava mu byo kwibaza, ariko ugashika mu byo kumenya. Imana ishimwe. Uve mu byo kwibaza, kuko kwibaza kwazimije benshi, ariko kumenya uti Yesu turi kumwe. Haleluya. Jambo ry'Imana riravuga ngo intama za Yesu zirazi ijwi ryiwe. Haleluya. Turazi ijwi rya data wacu, kandi nawe nyene arazi ijwi ryacu. Imana ishimwe. None rero mwene data mukunzi, yari amajambo nagomba kuganira nawe. Ntumara umwanya wawe wose muri iyi si utabona Yesu ko muri kumwe. Ntumara umwanya wawe mu buririmbyi uvuga Imana kandi mutari kumwe. Raba ko Yesu muri kumwe. Ibyo kwiyumvira bihere, ariko ushike ku kuvuga ati nukuri Yesu twarabonanye. Mwabonanye ryari? Itariki zihe? Urabizi umwanya wahereye Yesu ubugingo bwawe. Abantu batarahura na Yesu babajuta inshingira intahe mbwira igihe wihanye, bacaka bakubarira ngo je nabivukiyemwo, ngo je nabikuvukiyemwo, ngo nahereye kuvuga Imana ngo muri nkiri umwana mutoya, ariko ntiyo kubarira umunsi n'isaha n'icatumye yugururira umutima we Yesu. Uyo muntu atazi ingene yihaye Yesu mu bugingo bwiwe, nukuvuga ko ntarakaruha amwugurura ngo yinjire. Ariko ikizokwereka umuntu yihanye, arabizi, arazi umunsi bahura na Yesu. Haleluya. Arazi n'ibyo Yesu yamuremuruye ibyo ari byo, arazi n'ingene Yesu yamuhinduye. Imana nishimwe. Abahinduwe na Yesu uhora habaho umugisha. Tubandanye ducunge ntihagire ubutwiba, ducunge uyu mwana ntadutoroke, ducunge Kristo Yesu ari ku rugi. Uhoraho Imana bahezagire. Amen. Urakoze data wa twese usumba byose, ndagushimiye ku ijambo ryawe, abaryumvise ubaha umugisha, kandi mwami Imana udushoboze kurondera icatakaye mpaka tukironse. Ndagushimira ko wumva kandi bidukorera, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo.
inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibahezagire cyane. Amen.